Reka nsubire ndabaramutse abandi ndabake mwiriwe nshuti banywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezwaho nange Bunyoni umugenzi hano kwimbonesha kure yanje ndetse no yanyu imbonesha kure imwe rudende ibashikiriza vyinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu ategetse yumviriza nkubwiriza n'ibiri kuvugwa mu ngufu y'ababanya nkubwiriza ibiri kuvugwa mu gihugu c'u Rwanda akubiri kuvugwa muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo nkubwiriza ibiri kuvugwa muri Uganda Tanzania Kenya ndetse n'ahandi hirya hino kwisi iyo ngarutse muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo nkubwiriza ibiri kuvugwa ku rubuga rw'intambara cyane ibiri kuvugwa mu ntambara guhuza mutwe twaje ibigwanisho wa M23 ndetse n'ingabo z'igihugu za FARDC nkubwira nibiri kuvugwa nyene hirya no hino mu gihugu cacu cyo Burundi makomine atandukanye aho nkubwiriza ibiri kuvugwa mu mvo za politike cyane muri ari byo gutegetsi ho nkubwiriza ibikuyemo ivyo amatwi yawe atigeze yumva nyawukire nkani wacu i Burundi cyane ivyo uyu munsi ndagutegura ngomba kubwiriza nakubwira ko abantu babiri bakomerekeye mu isanganya ryo muduga hano bita ku Gisozi ndaza kubigarukaho nyene mu idonido y'amakuru naguteguriye ntabwo ari ivyo ngivyo gusa ariko none muri uyigi umukenyezi ari mu minwe y'inyamiramabi azira gutwara inda mu nyuma ikaburirwa irengero ndaza kubigarukaho nyene mu idonido y'amakuru naguteguriye ntabwo ari ivyo ngivyo gusa ariko nyene nanone ndakubwira ko i Burundi ubwicanyi ndengakamere bwisasiye indava ndabizi ko ashobora kuba ari mu gitondo saa cyangwa se ni mugoroba ariko nacata umudafata imatawa ya 10 cyangwa 15 gusa ngo mvire byinshi amatwi yawe ategetse yumva amakuru arambuye ni mukanya gato cyane kuri mikoro nje uriko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi uhawe kaze wakaze makuru arambuye hamwe nanje Bunyoni umugenzi reka idonido yacu tutangure kuri inkuru kuvuga ko Burundi ubwicanyi ndengakamere bwisasiye indava hari umunyagihugu wo kumutumba mu Gitega komine Bugendana intare ya Gitega yagandaguwe bunyamaswa mu ijuru ryo kwa 27 zwa kane 2024 uwo muhisi akaba yitwa Habonimana François Xavier akaba yari umujenama muri komine Bugendana nyakwigendera akaba yarasanzwe ari umunywanyi w'umugambwe CNDD-FDD ukomeye muri ako gace abamugandaguye bamutegereye mu nzira agire ashike mu rugo iwe atashe nk'igihe cy'isaha 3:30 z'ijoro baca baramurasa amasasu menshi ahita yitaba Imana Habonimana François Xavier bavugwa ko yoba yishwe bunyamaswa na bagenzi we bimbonera kure kuko hari hamaze imisi hibonekeza kutumvikana kwigaragaza hagati yabo ivyo navyo ahanini bikaba vyaturutse ku ntonde bariko bakora z'amazina y'abazoja ku ntonde za mbere mu matora yimirije 2025 aho bamugandaguye boba bamuhoye ko babona ari we uza ku rutonde rwa mbere mu bazitora ivyo navyo bikaba bitanezereje izindi mbonera kure zo muri yo komine abanyagihugu eka n'umuryango wiwe akaba asaba ko hoba amatohoza yimbitse kugira ngo bashobore kumenya abishe François Xavier Habonimana banasaba leta ifatanije n'inzego z'umutekano gukura ivyo bigwanisho mu misoresoro y'imbonera kure mu gihugu nguko rero nyene murumva ko iganagurwa ry'abantu bacu hano i Burundi ariko baragenda bapfa biteye ubwoba n'ivyinshi cyane nyene nakubwirije biri kubera inaha i Burundi cyane ndakubwira ko Ruyigi umukenyezi ari mu minwe y'inyamiramabi azira gutwara inda nta nyuma ikaburirwa irengero uwo n'umukenyezi yoba afise imyaka 45 yashitse mu minwe y'inyamiramabi kuri uyu wa 10 ndamukiza kugira ngo asigure ivy'imbanya yari imaze iboneka ko afise ariko mu nyuma ikaburirwa aho yagiye mu ntango nk'uko amakuru ava mu kibano ciwe co kumutumba komine Kinyinya y'intara ya Ruyigi abimenyesha ngo yatwaye imbanyi mu gihe yari umupfakazi ababanyi bahoraga bamuteburira ko bazoza guterura uruyoya nawe akamera nk'isubirana agahembo ngo namwe muzoterura mu ruhe iryo jambo niho ryabatera amakenga kakeze imisi baja bisanga yambanyi
itakimurimwo asa nkaho yibarutse, niko kugira amakenga abatware babijamwo, ahava arafatwa n'inyamiramabi ngo asigure imvo n'imvano y'iryo yongobera ry'imbanyi yatwaye. Naho biri uko mu kibano banuganuga ko yoba yatewe ubwoba n'abana biwe bakuze ko iyo mbanyi ko atohirahira ngo ayivyarire aho, niko guhitamwo ko atomurera nyene iyo mbanyi izwi ku izina rya Petero. We asaba ko bomufasha gukurikirana ivy'umwana wiwe kuko atigeze amwihakana. Twabajije mu nyamiramabi ariko ntaco bashimye kubivuga ko. Nimbwe kandi abantu babiri bakomerekeye mu isanganya ry'umuduga igisozi. Abantu babiri bakomeretse ku muhingamo kuri kuwa kane Ndamukiza 2040 biturutse ku isanganya ry'imodoka yo mu bwoko bwa Scania yatembagaye aho bita Rubaho ku mutumba Musimbwe muri komine Gisozi intara ya Ntwaro. Nkuko tubyirwanirwa n'ababonye iryo sanganya, hari nk'igihe c'isaha 9 n'igice aho imodoka yo mu bwoko bwa Scania yari ipakiye cyane kandi iri ku muvuduko munini yataye ibarabara ica isekura umuheto igabura intara ya Bururi na Mwaro, igonga n'imifuko y'amakara yari mw'ibarabara ica iratembagara. Umwana yari hafi aho yaherukiwe ko n'aya makara, umushoferi nawe arakomereka cyane. Abo bose baciye banyarukanwa kwa muganga ntaho hasize ubuzima. Iryo sanganya ribaye mu gihe kuri uyu wa gatatu Ndamukiza 2024 muri ico kibanza nyene hari uwundi muntu yasize ubuzima agonzwe n'imodoka yo mu bwoko bwa Porobo. Nshuti bakunzi bacu rero kambe ndasubikiye ahangaha, gusa mwese mumize mbase gufyona sabone mutarafyona sabone kandi ko mukomeza kubana tugatano kuri gatano. Ndabakunda cyo makagira Imana amahera kuri mukronjema muri ko murumviriza ndi Bunyoni umugenzi. Ciao ciao.